Igituma Afrika iguma ikenye ubwa mbere n'ubunebwe. Akarorero ni nko ngayi wacu urashobora gusanga umuntu saa 11 yugaye muhuye yugaye ngo ndatashe. Saa 6 mugahura yugaye ngo ngiye kurya. Ariko muri Aziya Iburaya nta kugara. Naibugara haba huguruye umwanya wari wo wose. Icambere n'ubunebwe. Ica kabiri ni mu mutwe. Inyigisho zo gukunda akazi. Tukamenya ko tudakoze ntidushobora kuronka. Tudakoze ntidushobora kuronka. Abadukolonije tukikuramwo ijya esprit baduteyemwo ko twese tuzoherera mu biro. Ko twese tuzoherera mu ntwaro. Iyo esprit niyo yatuvamwo abanyafrika. Twese tuzogaja ku kivi. Afrika yacu izotunga. Ikindi ca gatatu inda ndende. Abanyafrika tukamenyera kubumbwa n'ivyo dufise. Nitwamenyera kubumbwa n'ivyo dufise. Nitugira inda ndende ngo no kwiba naka niho nanje nobuku, no cinyiza naka niho nobuku, no fatuku naka niho nobuku. Ico kikavamwo ica kane n'urukundo. Gukunda neza tugakunda neza Afrika yacu tukayiteza imbere muri vyose tukareka kuzerinze kuko ngwa amazi masabano ntamara imvyiro. Hanyuma sinzirira kandi bavuga ngo kazi hise agatirano kaza ihise. Aho nyene kandi kajambo kanyuma no kubaza uno munsi umuntu yasirimutse canke yambara neza canke akoresha igihe ciwe neza bavuga ngo n'umuzungu. Umuntu wese asirimuse yateye imbere ngo n'umuzungu mu mutwe ngo n'umuzungu mu nyambaro. Eske ako kantu gisigure ku munyafrika rero nta kantu bumvamwo umenga harimwo hypothèse. Erega uvuga ngo naka ngo n'umuzungu mu mutwe ni wa wundi nyene akiri mu bwiri bwa bukoroni. Wewe wibaza ko nitwamara kugira esprit patriotisme dukunda igihugu wibaza uko dukunda Afrika yacu wibaza ko tuzosubira gukoresha amaterme y'abazungu. Tuzoza dukoresha duti ujya n'intwari. None tuzoba convaincre gute kugira nabo baze baravuga ati nanje ndi umwirabure mu mutwe. Vyaraheze. Uyu munsi abazungu bariko bihatira kwiga igiswahili. Mugaciga kubera afise icyo gushaka. Yes, baciga uko bafise icyo badushaka. Mugabo twumenye ko umuntu atiga igifaransa kubera afise icyo gishaka kugusa. Oya wiga kugira utunga. Kugira bakwitwe ngura umuzungu mu mutwe bisaba kubuzi kuvuga igifaransa. Nico gituma nimba tutaragira urukundo. Ako kajambo ndangirije ko ico kintu cyo tuma Afrika iva mu bukene. Urukundo rwa Afrika nitwayikunda tugakunda ivyayo nitwayikunda tugakunda ivyayo tuzoba duheje guhindura mentality. Turabaramukije mwese abakunzi ba Télé Richesse nkuko mubimenyereye mu biganiro vyancu vyishi tuvuga ku vy'ubutunzi, panafricanisme, environnement n'ibindi vyishi bitandukanye harimo n'imibano. Muga uno munsi tukaba twameze nk'abadeviya gatoya tugaruka ku vya panafricanisme ariyo mpamvu mubona imbere ya kamera hari umutumira dasanzwe kandi atari na mushasha mu bwami bwa Télé Richesse ni Dr Bishop Michel Barazingiza. Karibu cyane n'ubugira kandi mu bwami bwa Télé Richesse. Ego murakoze cyane nanje ndabaramukije kandi ndabashimiye ko bamongeye kuntumira. No munsi rero ntituvuga ngo widondore kuko nturi mushasha ahubwo umusangwa ahubwo no munsi dutera tugenda ku ngingo yatuzindukanye. Icyatuzanye runo munsi no kugira tuyage kuvyerekeye panafricanisme. Mbega wo nk'umupanafricain uno munsi twaguhamagaye nk'umupanafricain turashaka rutubwire panafricanisme ni iki mu majambo make kandi ingingo ngendekwa ko zayo ni nkiziye. Panafricanisme nagira ngo ubwa mbere
ko twaramutse dukoresha ururimi rw'ikirundi ikibazo mu kibaze mu kirundi nyene kugira ngo tubandanye mu kirundi canke nimba ari cyo mu gifaransa tugikore mu gifaransa oya ni ariko kikaba ari kirundi ni mu kirundi tukore mu kirundi rero baza rero panafricanisme mu kirundi hanyuma ndakwishure mu kirundi bavuga yuko ari nk'ubumwe bwa Afrika iryo jambo kenshi yo nkunze kumva abantu babasesangutse uko barivuga bavuga ati ubumwe bwa Afrika nico bavuga panafricanisme ego ku bwanyu rero ni iki ni yihe mirongo ngenderwa ko kugira ngo ubwo bumwe bwa Afrika bumere neza kusumba uko bwari bumeze murakoze cyane ubwa mbere ubumwe bwa Afrika mu bisanzwe burakenewe kandi icyo novuga nuko nka jewe ku ruhande rw'iwanje nsanga ibi bihugu kuba byarigaye byigabura igihugu kimwe kitwoku byavuye ku bumwe nyene butariho bwari butanguye gutosekara ariko butaratosekara Afrika yari imwe Afrika yari yunze ubumwe ivy'imipaka ntibyabaho abagiye kugabura imipaka nibo tubona ko ahubwo baje kuduteramwo amacakubiri n'ugwanko kugira ngo umwe wese yibeko orke ibwa mbere twakorera hamwe kandi twari dufise ubumwe muri ibi bihugu byose ndashima ko ubu biriko biratangura kuza Afrika iriko iratangura kwiyunga iriko iratangura kubimwe gukorera hamwe mbere bakaba benshi bariko baraja no mu kwiyumvira uko Afrika ibihugu bimwe vyegeranye byokoresha ifaranga rimwe nk'akarorero ibihugu byo mu buseruko murabona ko bitanguye kwiyunga ibihugu byo hagati navyo nyene vyiyunga ibihugu byo mu burengero navyo nyene byatanguye kwiyunga hazotinda hashike naho rero Afrika yose yiyunga ikoreshe ifaranga rimwe nka kujya abanyaburaya bakoresha ifaranga rimwe aho nyene tukiri ngaho mugabo turabona ko ibintu bijanye n'ubumwe bwa Afrika ari ibintu vyaje mu migambi ya kera mugabo n'ubu gushikwako bikiri ngorabahizi ico kintu kiraturukwa kuki ni gute coshikwa ko kugira ngo Afrika rero yunga ubumwe neza natwe tube nka za Union Européenne n'indi miryango y'ibihugu itandukanye ico kibazo ni kibazo ciza ariko kandi gikomeye cyane kuko kuba uyu munsi ivyo bitarashikwako bivana na twadutima abagiye bakoroniza ibi bihugu abagiye batwara ibi bihugu bagiye banabishingira mbere n'uburimbi imipaka abo usanga ibyo bagiye bigisha hariho abantu bamwe byanyengetereye bagaca babiraga n'abana babo abandi bakabiraga n'abuzukuru gushika uyu munsi bakaba badakeneye uko abandi bogiraho bashitse ibyo rero bisaba iki bisaba ko umuntu wari we wese yiyumvamwo Afrika akiyumvamwo ko ari umunyafrika akumva yuko abuze muri Afrika atahandi hantu na hamwe ashobora kuja ho mubera heza kurusha Afrika ico niyo twagitahura tugagira urukundo rwo gukunda Afrika twese tuzoca tubishikako kandi dusange ubumwe bwa Afrika bwamaze gutsimbatara akarorero jewe ndafise societe yitwa Welcome to Africa Welcome to Africa Company ngishinga iyo societe hari abantu benshi bambwiye bati ivyo ari byo byose muri iyi societe urayirimise irashobora kudakorera mu bindi bihugu byo hanze Afrika kuko wamaze kuyita izina Welcome to Africa ndababwira nti jewe ndi umunyafrika kandi imva yanje ndayizeye muri Afrika kandi Afrika icifuzo ndayifuriza nuko yoba imwe ukava ngaha ukajabuka muri Tanzania ataco bagusavye ata visa
ukava ngaho ukagenda muri Kongo ata visa, ukava ngaho ukagenda mu Rwanda ata visa, ukava ngaho ukagenda muri West Africa hariya ruguru mu bihugu byo mu burengero ata visa, mu bihugu byo mu bumanuko ata visa. Nukuvuga ukisanga ukidegemvya muri Afrika yawe. Nukuvuga umunyafrika akagira ikarata imwe imuranga karanga muntu y'umunyafrika. Apana karanga muntu y'umurundi, apana karanga muntu y'umukongomani, ariko hakaba karanga muntu imwe y'umunyafrika. Aho onye ugaca rero abanyafrika bose tugaca duha kaze abandi rero bo mu bindi bihugu bo mu yandi makontina, tukababwira tuti karibu muri Afrika iwacu tubatembereze. Dushinga iyo societe ico twebwe twashaka niki nuko kuko dukorera cyane mu gisata c'ingenzi, twashaka yuko ingenzi ziza tukazakira muri Afrika tukazitembereza mu bihugu byose dufise uburenganzira nk'abanyafrika. Kugira ngo burya rero kenshi turakunda kuvuga abakoroni, tukaririmba abakoroni, yes turabiririmba, ariko mu gihe twoharanira ubwigenge bwa Afrika babakoroni nibo baba bakivuga iwacu, ahubwo nabo boza kudusaba ijambo. Vyotuma mbere n'ubutunzi bwacu tugwanira ari baza kubudusaba kuko twaharaniye ubwigenge bwa Afrika. None burya tugeza hata muntu numwe araharanira ubwo bwigenge bwa Afrika. Harabaharanira ubwigenge bw'ibihugu byabo ni benshi, kandi ugasanga baraniyugarana ibihugu byabo bakabigira amazinga, ariko muntu umwe yahagurutse guharanira ubwigenge bwa Afrika no mu nyacubahiro yitwa Muammar Gaddafi. Yarahagurutse kugira hananire ubwigenge bwa Afrika. Vyankiye none. Ariko aho vyankiye bujya muri bene wabo. Bujya vyankiye mu banyafrika nyene. Sawa. Iyo Gaddafi yarapfuye, abujya batumye apfa abanyafrika barimo. Abanyafrika barimo. Usibye nabi igihugu ciwe, harimo n'abatarabo mu gihugu ciwe, bashobora kuba baratumye apfa kuko babona ko yagomba gushika ku kintu gikomeye, kandi umuzungu yari kuza gusaba muri Afrika. Aho nyene none tukiri ngaho, ego sebye Gaddafi yarapfuye, kandi abarundi cankwe abanyarwanda canka abanyafrika bose muri rusange nta muntu numwe vyigeze bitangaza, kandi benshi icyatumye Gaddafi apfa cyabaye ingorabahizi kukimenya, aho benshi bavuga ati petetre ko bamuzizi ibindi. Urabona ko kugira banamu tripote bamutere, benshi baciye mu bantu b'imigwi yamugwanya mu gihugu iwe, ahubwo bavuga yuko ari n'umunyagitugu amaze igihe kinini ku butegetsi, bituma bamwica. Oro ikintu cyari cishishije imbere muri ivyo kwari kwakundi nyene yashaka guharanira ubumwe bwa Afrika, mugabo babona ko hamwe vyoramuka bibaye hariho ibihugu vyinshi vyo babigize ingorane. Eski ico kintu burya ntikizobroka n'abandi bose boshaka ko Afrika yigenga, kugira baharanira ubwomwe bwa Afrika bikabagora bamaze kubona isomo Gaddafi bamuhaye, canke n'abandi bose bagerageje kubigira? Murakoze kuri ico kibazo. Ico kibazo ciza. Burya nubu icisha Afrika n'abanyafrika nyene. Sawa. Vyarabaye Gaddafi kugira bamugwanye baca kuri bene wabo. Nivyo vyibi nyene uriko turiko turabona mbere no ngaha iwacu mu Burundi. Umurundi yaciye umugani mu mbabarire ndawuvuge, si jewe nawe butanguye no Murundi, nanje ndi Murundi, ariko kandi sokuru nawe nyene na sokuruza barabarundi. Bavuze ngo ushaka umuhutu amutuma uwundi. Ushaka umuhutu amutuma uwundi. Burya no ushaka umunyafrika amutuma umunyafrika nyene. Igikwiye rero ni cahe nuko abanyafrika bibihemu, abanyafrika bibihemu bo kwiyumvira kuri Afrika yabo. Kuko nagira ngo ndakubwire, urashobora guhemuka mu muci, sinzi ukungene bavuga ngo uhemuka weza kugoka ibigori bikera. Nukuvuga ngo urashobora guhemuka uyu munsi, ejo ibintu bikagenda neza, kandi atari we vyaciyeko, kandi iyo byari guca kuri we byari kuba byiza. Ikindi naco nuguharura ko muri iyi si
nta myaka amajana 3 tuzoyimarako mbere n'amajana 2 ntayo tuzomara ibyo abamara imyaka myinshi barabakera ariko tugiye gusoma igitabo ceranda Bibiliya je nkunze gusoma ndasanga niyo myaka amajana 2 yaragabanijwe igeze kuri mike rero hakupfa nk'imbwa wopfa umupfa nk'umugabo mugu ukaba wapfuye abantu bagasigara barakuvuga turafise abagabo b'intwari n'uyu munsi barabavuga turafise Rudoviko Rwagasore n'uyu munsi aracavugwa turafise Melchior Ndadaye n'uyu munsi aracavuga turafise ba Kwame Nkrumah n'uyu munsi baracavugwa turafise ba Patrice Emery Lumumba n'uyu munsi baracavugwa nubu kandi turanafise na Petero Nkurunziza nawe nyene nubu turacamuvuga kandi no mu myaka 100 iri imbere ndazi uko azoguma avugwa bivanye n'ivyo yagiye akoze bisaba rero ko abanyafrika umutima w'ubuhemu tuwikuramwo tugahagarara nk'abantu bazima ari naco gituma ndiko ndabona uyu munsi ugwaruka g'uyu munsi ruriko rurahaguruka kugira ngo rugwanire ubwigenge bw'ibihugu byabo n'ubwigenge bwa Afrika muri rusange yego aho nyene akabazo gatoya nashaka kukubaza mugabo gusa reka mbanze nkweha akarorero kamwe nigeze gukonstata ku kintu kimwe uno munsi iyo uramutse usavye abanyaburayi benshi kukubwira ku mugabane wa Afrika benshi bakubwira yuko Afrika ari umugabane wa kabiri mu bunini kandi ari umugabane ubako abantu barenga imiliyari imwe n'imiliyoni zirenga amajana 5 kandi benshi babirabura kandi benshi bakenye kandi bakubwira ko Afrika ari umugabane ubarizwa k'ingwara nyinshi ingwara zibiza n'ibindi byinshi bitandukanye intambara n'ingaruka zazo kandi byinshi turayibona nko muri za Sudani za Somalia n'ahandi henshi abandi bakakubwira yuko Afrika ari umugabane wuzuye k'ivyiza nyaburanga amashamba meza menshi murayabona nko muri Congo na hariya muri Afrique de l'Ouest ukaba n'umugabane ukize ku butunzi kamere donc yama sous-sol n'amaseri minere ariko uriko n'ibikoko vyiza amabuye y'agaciro petrole n'ibindi bintu bifitiye akamaro abanyaburayi canke abazungu gusumba abanyafrika ubwabo ivyo insiguro zose batanga kandi burya nizo ugerageje kubiraba ku bugane wa Afrika niko bimeze twese turabizi ariko rero nshaka kumenya none ibi biva hehe kuki Afrika ari wo mugabane uri kibibi vyose umuntu ashobora kuhurira navyo muri buno buzima burya birakwiye ko abanyafrika dutahura hari jambo nyakwigenderanye n'icubahiro Petero Nkurunziza yakunda kuvuga yaravuga ati uwambaye ikirezi ntamenya ko cera mu gihe umenye Afrika iyo ariyo nta no kwiyumvira kuja Buraya nta no kwiyumvira ivyo byo kwiyumvira kuja muri Amerika no kutamenya ivyo ufise muri iwawe no kutamenya ivyo ufise iwawe birakwiye rero ko haba inyigisho mu mashure zo kwereka abana baba bariko bariga ivyo batunze mu bihugu vyabo Afrika ikerabora donc igakora amamodule igakora ibitabo vyerekana ivyo bafise hanyuma bakavyereka abana babo mu mashuri guhera mu mashuri y'intango gushika mu mashuri yisumbuye hariho ibintu turiko turabona muri Burkina Faso ujya mu President Traoré ariko arakora ubiravye urashobora kwibaza uti none mbega ba Blaise Compaoré ibi bintu ntibabibona ko byari biriho ubu butunzi Ibrahim Traoré ariko aravumbura muri iriya Burkina Faso mbega Compaoré ntiyabubona ni gute atabubona kubera ko atabubona ntibwari buriho no ngaha iwacu mu Burundi hariho ivyo nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ariko aravumbura ariko arabona kandi abariho ubwa mbere
batigeze bavyerekana barabinyegeza si ukuvuga ko batabibona barabibona ariko barabinyegeza bivanye n'uwabatumye kuba muri kijya kibanza baba barimo ingorane rero ihari ni iki nuko Afrika ibihugu byayo bivuga ko vyikukiye mugabo bitarikukiranye zina ico naco turaza kukigaruka bitarikukiranye zina kuko umaze kwikukiranye zina ucumenye ibiri wawe ivyari byo ucumenye ibiri wawe ivyari byo nukuvuga ngo no mu nzu umugabo arashobora kuba atarikukira arashobora kuba ari umugabo akaba atarikukira ugasanga inzu ifise ivyumba 4 umugabo aganza ivyumba 2 gusa okay ibyo byumba 2 byahe aganza muri salo aganza no muri chambre yo kuryamamwo no muri toilette na douche gusa urumva ntaganza mu vyumba by'abashitsi mu vyumba by'abana no mu bindi by'amastoke nibiki ntahaganza urumva haganzwa n'uwundi muntu ari ngaho mu nzu kandi uwo muntu ari ngaho mu nzu wewe aganza ivyumba byose kuko byose we warabyinjiramo sawa birakwiye rero yuko twebwe abanyafrika tuganza byose nukuvuga ngo tukaganza bene gihugu b'ivyo bihugu tukongera tukaganza nibutunzi buri muri ivyo bihugu yego aho nyene ndashaka kumenya none kuba Afrika yarakolonijwe ndetse n'abanyagihugu bayo bagakoreshwa imyaka irenga 300 y'ubucakara niyo mpamvu ari wo mugabane ukenye ndetse udanafise amahoro ndetse bikaba binasa nkaho bititeze no kurangira vuba mu bisanzwe igihe tuzomenya akenge nzungu niyo twakamenya tuzoba tumaze kumenya ibyo turi n'ibyo dufise umuzungu afise amafaranga kandi ayo mafaranga yakuye iwacu yakuye muri Afrika ayo mafaranga rero yakuye muri Afrika niyo adukorompa niyo sinzi ko nokivuga mu Kirundi niyo aduhendesha imfashanyo akayiduhendesha yaduhendesha ijya mfashanyo tugaca twebwe tuja nago tugaca dukora ibidusubiza inyuma imyaka n'imyaka nagira ndaguhe nk'akarorero mu gihugu cyacu cy'u Burundi Uburundi bwacu uyu munsi turaboneka ko uwo mengo ntaco dufise ariko ikibituma ni giki nuko tugira aho twogize ico tugira bagaca badusubiza inyuma mu kuduteza akajagari bakadusekanisha imitwe twebwe nyene tugaca dutangura kuryana vya bindi twari tugeze ko tukabibomora hama tumaze kubibomora tugaca dusubira ku ntango ndaguha akarorero jewe iri barabara bise rya General Adolphe Nshimirimana iryo barabara ryari ryiza cyane ryasa na rige rya Buconyori ryo mu Ngagara mugabo bamaze kurituriramwe amapine ryaciye gimbagurika rica rimera nabi mbega ijya ngorane bagomba gutorera umuti babanje guturira amapine iyo bayitorera umuti bakoresheje ubwenge rya kaburimbi rikagumaho ubu ntibiba bimeze neza cyane mugabo dusubira inyuma rero dusubiye inyuma tusubire turondera imfashanyo yo kuzosubira kubaka rya barabara urumva no hanyuma hace haza abandi haba ikibazo hace haza abandi urumva nabo bace barondera ingorane bagize nabo bace barondera kuyitorera inyishu bononye ibarabara ryaronderewe imfashanyo uyu munsi urumva tuzoca twama turi hehe mwihumbi tuguma dusubirayo ubu bishaka ninde uriya wo hirya ya Afrika niwe abishaka ndaguha akarorero uyu munsi duherutse mu matora twarumvise amatangazo ya bamwe bavuga ngo amatora ni mugiriki muyasubiremo cyane mbega serukiraone mu Burundi yarabideclare mbega nitwayasubiramwo uburyo bwakoze tugasubira kubutanga ntibwokora ibindi
intuze igatera igihugu kigatera imbere igihugu kigatera kija imbere kubera iki tutotora nimba hariho ibibazo nimba ayo matora yarimwo ibibazo kubera iki batovuga bati reka rero ivyo bibazo mu gushinga leta ivyo bibazo bitoregwa inyishu hama duce turindira imyaka 5 ibyabaye ibibazo tubikuremwo hama tugira ibintu bizima ntibikunda cyane gose mugabo ngo tanga yandi mafaranga mwatanze mu gukoresha mu matora muyatange urumva muyahombe apfubusa nukuvuga ngo abashoboye gufata gukoroniza Afrika bakenera ko Afrika yamisubira ku nango itigera iduga igira ngo agire ahishitse yamisubira inyuma turaduze isubira inyuma ugenda urabe muri leta zunze ubumwe za Amerika niho mfatira karorero ko mu bafaransa mu babirigi aho Jesse nkunda kubafatira karorero hatwaye aba demokrate batwarira kuri systeme basanze aba diplomate bariko uri kurumva ico kintu ntaco babomora ahubwo babandaniriza handi nyene bari bageze ego politike zabo bahindura politike zo hanze okay diplomasi ntibahindura politike z'indani politike z'indani ziguma ari za zindi nyene muga politike zo hanze nizo zihinduka mbega tweho Afrika kubera iki umupresident yinjiye atokubakira ibuye kujya uwundi yasize acahindura guyiwe acashaka kubomora asambure vya bindi uwundi yubatse abibomore nabo uwundi yasize bose abasusurutse urumva abasusurutse ashireho gwiwe urumva ico kintu nukuvuga ngo ico iyo rero ni iki iyo ni esprit y'umukoroni yadukoronije atubwira ko ivyo naka yagize bisambure ivyo naka yagize bibomore wewe wubake gwawe ntumenye ko wene waza kubaka gwawe uzobuhereye ku nango nikivu uzobugize muri manda yawe y'imyaka 5 canke y'imyaka 7 nta numwe azobona aho kigeze kuko watanguriye ku nango ico rero nico gikenesheje Afrika ndatanga karorero Uburundi ndatanga karorero ku gihugu canje Uburundi twari tugeze ku ntambwe iboneka mu mwaka w'2015 twari tugeze ku ntambwe iboneka administrativement twari tugeze ku ntambwe iboneka ku ntwaro ivy'intwaro twari tugeze ku ntambwe iboneka mbere no ku by'ubutunzi ntitwari tumerewe nabi cyane twari tumeze neza twari tugeze ahantu heza mugabo hamaze no havanja kuri byinshi ariko ndagomba mvuge ngo bamaze kubona aho tugeze barabona neza ko Burundi mu minsi iri imbere bushobora kwiyonkora kuri bo bugasigara bwigenga bace barondera abarundi barimwo bashonje canke badashonje mbere mugabo bakeneye kongereza babasukamwe inoti okay niho wabonye amashirahamwe amwe yarafise amafaranga arenze urugero yarafise amafaranga mbere arengeye nayo leta ifise ministeri zifise ugasanga ishirahamwe runaka rifise budget isumbi ya ministeri ntumenye ivyo ari byo kumbe bariko barondera ukungene bazofinansa abasanzwe bakenye baheze bite bamere nk'abita ari naco gituma no hanura bene wacu bariko baratwara uyu munsi ndasubiramo gutwara umuntu akenye ni kibazo no bahanura ngo barondere uburyo ubwo ari bwo bwose kugira ngo abene gihugu biyumve kuko mu nda harara inzara hakavyuka inzigo yerega kenshi nubwo abazungu bakoresha abanyafrika babakoresha kuko ababatwara nabo babatanze inzira kenshi babakoresha kuko ababatwara batanze inzira kuko nk'ubu urashobora gusanga ugwaruka
ruriko rurafata nk'inzira yo kuja guca amafaranga mu bindi bihugu. Ntituzi ivyo bajamo, ntituzi n'ayo mafaranga baja guca ingene bayaca, ntituzi n'abayabaha abaribo. Urashobora gusanga abo bandi badakenera uko twevuriwa, bamwe badakenera ko dutera tuja imbere, ari bo bahamagara bati nimuze ingo bakagenda, hanyuma bakabakubita inoti, ejo azogaruka afise iyindi esprit uko ashitse ego azoza azanye izo miliyoni 200 30 50 z'amarundi, aca ashika ashinge ishirahamwe cyangwa ashinge koperative cyangwa ashinge societe, hama bace bamuca amataxi arenze, azoca avuga ati aha ntubona, bace bariya babandi bamuhaye amahera bazomusinyara bati we wabonye bimwe twakubwira, none ukora iki, gira uku nuku. Uzusanga babandi bamwe ba rukoti twahora twumva, bamwe bahongorana amenyo, tuze tubona baratanga umugabo ugasanga bamuhongoye amenyo ngo bagiye kuyagurisha, kume nibibaho, none amenyo woyagurisha, amenyo y'umuntu woyagurisha. Urumva ibyo byose mugabo aremera bakadepansa, hongora amenyo abantu muyazane turayagura, bakayahongora. None hari abantu benshi bahongotse amenyo muri kiriya gihe twagiye twumva, urumva bo bita barukoti, ivyo twaravyumvise. Ni ukuvuga ngo rero ababikoresha nabo nyene bagira aho bafatiye. Rero nobwira abatwara uyu munsi bagerageze batorera umuti umutekano wo mu mufuko n'umutekano wo mu nda, nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabivuze ati umunwa wose uronka icurya, umunwa wose uronka icurya, umufuko uronke amafaranga. Murakoze. Aho nyene tukiri ngaho, none turashaka kumenya Afrika, ibihugu vyinshi vyo muri Afrika birenga tuvyikukiye, mugabo vyinshi biracabayeho mu gusega bantu batumye vyikukira canke babikolonije. Eske iyo nayo sindi ntambamye hari yibangamira ubumwe bwa Afrika yo kudatuma bushobora kwiyunga? Ni vya bindi nyene mpejeje kuvuga. Igituma baguma basega nuko abagiye ku butegetsi benshi baca baraba inda zabo n'inzu zabo, abandi bakaraba famiye zabo, umuhungu wa data wacu, umuhungu mwene wacu, uriya ntibarabe patriotism, ntibarabe gukunda igihugu, bagakunda imiryango. Iyo niyo ngorane ituma ivyo byose bigenda biba. Mu gihe hoba ukwagukigwa bakagura bakabona hariya na hariya, ntubarabe mu migambwe yabo, barabe no mu yindi migambwe, sibyo? Wosanga Afrika ibihugu byose byarateye imbere bitagisega. Yego. Aho nyene none tukiri ngaho turabona ko wavuze ati ukene munyafrika mutuma ubundi. Mugabo uno munsi Kadafi yarahaciye, ba Patrice Lumumba barahaca, nabandi bankome nkuruma nabandi. Uno munsi haje nouvelle generation imwe bitwa ngo ni generation Android, ba Capitaine Ibrahim Traoré nabandi twovuga bariko bazana impindura amatwara muri Afrique de l'Ouest, abarongoye biriya bihugu bihurikiye muri AES. Eske bajya nabo nta yindi strago bazohavura bahura bamaze kubona ivyabaye kuri bakuru babo bagerageje kuzana ubumwe bwa Afrika, mugabo bakabona ibashikiye, nabo ntabwo bazohavura bagira babite mu nzira ko systeme barimwo bashaka kuyinjiza mu bihugu byose biri muri Afrique de l'Ouest bavyemeye babandanye na Afrika yose baze barakorana n'ubu bishaka. Jewe nibaza uko mbona bari abantu bari abahungu bari determine, mu byo bakora bari determine. Ese Afrika yose abanyafrika bo badetermine. Nsanzwe ndi mu gwaruka, sindugwaruka mugabo ndi muri staff yabo, bari bahurikiye muri ONG yitwa Africa March. Biraboneka iyo umvirije ivyumviro byabo, biraboneka yuko abo bantu benshi bari determine. Birakwiye rero ko mu bihugu byose
abaperezida batwara ibi bihugu byose byo muri Afrika bo kwigira kuri bariya bantu bakibaza bati mbega none ko Traoré yabikoze jeho no bikori wanje ntibyokunda mbega ko perezida wa Mali yabikoze mbega jeho no bikori wanje ntibyokunda mbega perezida wa Niger ko yabikoze jeho no bikori wanje ntibyokunda gutyo umwe wese akaba umuhizi iwe kugira ngo turabe ko Afrika yova mu byara by'umuzungu tukareka kuririmba ngo abakoroni ariko tugakoresha ibikorwa tugakora ibikorwa maze ya ndirimbo y'abakoroni tukazoyibagira birashoboka ivyo navyo bisaba iki bisaba kurinda kuko naho utavuga urapfa naho udakora urapfa wopfa umupfa nk'umugabo hakupfa nk'imbwa nyene icubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza yaravuze ngo wopfa nk'umugabo bakavuga ngo aha hantu haraciye umugabo yakoze ikintu runaka aho nyene tukiri ngaho ndashaka kumenya uno musi umupresident wa mbere aramvye ku butegetsi kwisi no munyafrika mu bakiriho bagitwara no munyafrika inyuma ya president wo muri Cuba uwundi akiriho akiramvye ku butegetsi no munyafrika kandi top 10 mbere si top 10 gusa ahubwo ni top 7 yaba president baramvye ku butegetsi uno musi usanga arabanyafrika muri bo hariho abo usanga batagishoboye no kuvuga mugabo gusa kitwa aba president b'ibihugu eske ivyo navyo ntibiri muri bimwe mu bizingamika iterambere ry'ubumwe bwa Afrika jewe ndiko ndaraba birashobora kuba mu bizingamika kandi birashobora no kuba bitazingamika kuramba ku butegetsi si kibazo ikibazo nukutagira ico ukoze ku butegetsi ariko tuzi benshi baburamvye ko babaze nk'imyaka 30 uko babusanze ariko bakiburiko ubumeze nico kibazo rero nico kibazo sawa none ko mu bandi utugiye mu ba Occident tukaja no mu banyamerika ku gutwara manda zine ashobora gukora ibintu manda imwe y'imyaka 4 ashobora kuyitwara mugaga akora ibintu umupresident muri Afrika atwaye imyaka 30 usanga yabikoze mu iyo myaka 30 mu gihe mu ba Occident ho atwaye manda imwe abikora muri iyo myaka 4 ico nico navuze ko abatwara benshi muri Afrika bakoresha gatumba ngire mvuge gutyo basi ugasanga umuntu aho uguhakaza babishoboye ahakazi abamirise uriko uranyumva aho guhakazi ababishoboye ahakazi abamirise nukuvuga ngo ntarabe mu gihugu cyose akaraba mu mugambwe wiwe gusa mu gihe umupresident agitwara aravye mu mugambwe wiwe gusa bituma igihugu kiguma kiri hahandi ataho kija mugabo yaguye agahakazi bose ababishoboye bose igihugu kiratera imbere kiraduga igituma rero ibyabo biguma hahandi nyene nuko bibaza cyane mu bamirise mu mugambwe wiwe canka bamirise kugira ngo ahashike aco nico gituma igihugu ivyaco biguma bidindira kuko nagoma ndakubwire abatwara barakwiye kumenya ko nubwo yoba umutunzi kwisi yose azopfa bisige kandi niyapfa bya bindi byose atunze bizosanzara kuko abana biwe ntibazobigumya ntibazobibika ntibazobibika turavye tutanze uburorero ku ba president tuzi bari batunze gose uyu munsi bose abapfuye abana babo ubu ntibagitunze nkuko base bari batunze ntibakivugwa mbere nkuko base bavugwa none vyagiye ibyo bintu bari batunze vyagiye Joseph birakwiye rero ko abanyafrika aba president batwara ibihugu byo muri Afrika bomenya ko naho yotunga
umurengera ata myaka amajana abiri azomara ku isi naho atopfa bamurashe urupfu ruzomutwara kandi bya bindi byose yarondeye bizosanzara bisubire iyo byaje biva none niyo byabuko abantu bagomba bavuga ngo bavuze ngo president naka yaciye ngo rujya rupfu ngoraga urumva kubera iki bahagarara ngaho aho niho umuzungu yashiriyemo kode avuga ngo niwirundanirize ariko nabwo wirundaniriza nta kamaro bikumarira kuko inyuma y'ubu buzima bwo kubaho hariho ubundi buzima dutegerezwa kubandanya kandi ubwo buzima tuzobandanya ntuzobubandanyana ivyo wagiye usahuye muri iyi si aho nyene done tukiri ngaho ndashaka kumenya uno munsi umupresident ko yundi ku butegetsi ku nguvu bidaciye mu matora muri Afrika bavyitwa ngo ni coup d'etat mugabo mu ba occidentaux bavuga ngo ni révolution est-ce que ayo materme abiri kwatandukanye mugabo akora ibintu bimwe est-ce que nta gahaze ko bakakirimwo kaya colonisation y'abanyafrika kibandanye niyo ngorane nyene karahaze mu Bufaransa vyarabaye bavuga ngo ni révolution mu bindi bihugu byose no mu bihugu vya Scandinavie vyarabaye ukazamva ngo ni révolution muri Afrika ngo ni coup d'etat muri Afrika ngo ni coup d'etat est-ce que ako kantu burya sindi colonisation ibi birimo birakwiye ko abanyafrika dukoresha ururimi rwacu rwa Afrika uri kuranyumva birakwiye ko twebwe abanyafrika dukoresha ururimi rwacu rwa Afrika tukareka gukoresha izo ndimi z'abanyamahanga ego kwiga kuziga kuzimenya nta ngorane mugabo tuzikoreshe dusohotse Afrika duce tugenda dukoreshe iki kugira mu ushobore kumvika tugende tuzikoreshe muga turi ngaha muri Afrika dukoreshe indimi zacu uko uvuze guhindura imirisho ngo zahinduye imirisho sico kimwe na coup d'etat sico kimwe na coup d'etat zihinduye imirisho sico kimwe na coup d'etat zahinduye zakoresha imirisho miremire ubu ziriko zivugisha imirisho migufi c'est normal tumenye rero abanyafrika dukunda indimi zacu nitwakunda indimi zacu tugazikoresha mu byacu Afrika izoba yikukiye by'ukuri none aho nyene ndashaka kumenya tukiri ngaho kucereke ikibazo c'amamanda aba president muri Afrika batwara kubera iki mu president muri Afrika ashitse ku butegetsi yihagahigo ko gugitwara imyaka myinshi aho kantu burya nta ngorane yo birimwo mu gihe tubona abandi bobo nyimbaje akagira iyo manda ya 4 arindira amatora yatsindwa kemera yatsinda akabandanya mugabo bakavuga ati ibwirizwa shingiro nyimba ritegeka manda zibiri ni zibiri ntuzorenza ha mugaha ubundi muga muri Afrika ho ico kintu tumaze kuyibona mu bihugu vyinshi aho mu president ashika ku gihugu agaca ahindura ibwirizwa shingiro ati ubu umuntu aremewe kuzotwara mpaka apfuye eske utwo tuntu two si intambamyi ya Afrika yo kudatera imbere erega burya ugiye kubiraba usanga n'aya mabwirizwa shingiro y'ibihugu menshi harimo ukuboko k'umuzungu sawa menshi usanga harimo umuzungu yafashije kuyategura none wibaza habayemo umuzungu afasha kuyategura wibaza ko yogenda adashizemo kode yiwe naho rero dukwiye kumenya umukwikukira kwacu tukamenya ko umuzungu mu byacu tutomushiramo dukora ibyacu mbere tubikure muri na rujya rurimi rwiwe yumva tubikorere mu rurimi rwacu twumva mu rurimi kavukire rwacu ndakunda muri Tanzania cours principal ni Giswahili ni Giswahili abana bariga bakiga mu Giswahili nimba rukuja kwiga indimi uwagiye kwiga indimi ni waza guhura n'icongereza mugabo waje kwiga ibisanzwe bindi yiga byose mu Giswahili birakwiye rero ko Afrika ibwirizwa shingiro ryacu
turikora mu kirundi, abakongomani bakarikora mu rurimi muri ingara, canke bakarikora mu kiruba, canke bakarikora mu giswahili, abanyarwanda bakarikora mu kinyarwanda, abakenya bakarikora mu giswahili canke muri zirya ndimi bumva, abagande bakabikora mu rugande rwabo. Umukuboko k'umuzungu ntikubemwo, ko mu gihe tucinjiza umuzungu dufasha gutegura ibwirizwa nshingiro, azokwama yashizemo kode, hanyuma mbere anavuga atumviriza, we ushitse ku butegetsi ntuveko, gumako. Kandi ariko akora n'ibintu bibi wanashaka. Ariko akora n'ibintu bibi bifashe abene gihugu nabi. Biba donc abatwaje igiti, abatwaje umukazo, urumva akagumako kubera iki kaga code umuzungu yashiramo. Rero umuzungu we kugira gushiramo agakode agutera inda ndende, ngira ngo je ndibaza ko umuzungu afise urushinga atera gwitwa inzara. kuko nkiri ngaho nyene je ndashaka kumenya kubera iki ibihugu byinshi vya Afrika iyo hagize akantu kagakosa kaba ku gihugu, je sinovuga ngo nagakosa, kuko igihugu cyose gifise uko cyubatse kandi gifise uburenganzira bwo gukora ivyo kishaka mu gihugu iwabo. Mugo no musi uzawumva umuzungu yibereye i Buraya canke muri Amerika ngo turagufatiye ibihano. Mugabo twebwe iyo iwabo habaye za revolution ziwabo bavuga, nta munyafrika avuga ngo ingo natwe duteranira inama ya Afrika twicarire kiriya gihugu cy'Iburaya na ciwabo cyahungabanije ibintu. Ivyo bintu kubera iki bitaba aremverese nyimba umuntu agukoreye ibinaho ngo musubirize mu nduma. No musi umunyafrika aratripota ngo ambassade yanyu turayuga iwacu. Mugabo atari abanyarwanda bonyene nabonye je bundi bashoboye kugara ambassade y'Ububirigi, nta kindi gihugu kirashobora kugara ambassade y'ibindi bihugu. Je nubundi nguma mvuga nk'umunyafrika nkunda Afrika, nguma mvuga ko benshi la majorité y'abaja ku butegetsi muri ibi bihugu vya Afrika baba bafise ababo bashikanyeko, kandi bajya baba bashikanyeko nibo bakoresha. Ubundi mu gihe twebwe abanyafrika two kwikorera amahinguriro yacu, twoshiraho amahinguriro yacu, twoshiraho ibintu byose byankenegwa byacu, kuko nubundi bijya biri Buraya, ajya amahinguriro ari Buraya akogwamo n'abanyafrika cyane, n'amalaboratoire menshi abanyafrika nibo bayakoramo, n'ubushakashatsi bwinshi abanyafrika nibo babukora mu Buraya, hama bagaca babyitirira iki ibihugu byabo. Mu gihe rero twebwe abanyafrika twovuga tuti tugira urukundo rwo gukundana, dushingisha amahinguriro akora ibintu ngahi wacu, ico twokora cyose nta bihano bodufatira. Aho nyene ahubwo nkiri ngaho naho bo bifata naco vyomara. Aho nyene tukiri ngaho uno musi turazi umwe mu bagwiza atunga ba mbere ku isi Elon Musk, baravuga yuko afise yavukiye muri Afrika. Mugabo no musi ugiye kurabusanga ibikorwa amaze gukora kuri Afrika bitoba birenga nka 2 canke kimwe. Ivyo navyo bikaba izindi ntambamye uko umunyafrika amaze gukira akagenda kundi mugabane no kwitwa umunyafrika umengana igitutsi. Ikindi naco turabona ko afise ama company menshi aja ko investisa, niyo ayajana mu bihugu vya Aziya canke Buraya, nta hinguriro na rimwe giwe canke muri aya ma company we ya Tesla n'izindi nta na rimwe rishinze ku mugabane wa Afrika. Nyimba niyo Starlink yiwe umuntu agiye kuyihiga kugira unayitora uri umunyafrika uyironka peut-être ku mafaranga ari double y'umu Occident. Eske utwona two nitwo baruduhatse twuko abazungu benshi badashaka kugwiza inganda muri Afrika kugira ngo twe tuzogume tuja kugura vya bintu bizimvye iwabo, twebwe bikorwa mu maproduit iwacu. Aho niho twebwe abanyafrika dukwiye gukaburira ubwenge, tukamenya ko ihinguriro rivuye ngaha rikagenda mu kindi gihugu abunguka cyane nabo muri kiriya gihugu kiri barigiyemo. Amen. Ndatanga karorero gatoyi mugasinja kure gose. Fomi. Uyu munsi Fomi yagiye gukorera hehe muri Tanzania. Si bibi kwitwara ari. Mugabo abatanzania nibo bunguka gusumbya abarundi. Ariko iyo bafata ujya mutahe bagiye gukoresha mu kugurura ihinguriro hariya, bakawukoresha mu kongereza umutahe bakoresha ngaha mu Burundi.
uribaza ko twosubiye kurira ngo amasezo yo gutera yageze umwavu twawubuze ntivyoshobotse. Umuzungu rero ashinga ihingurira iwabo agashaka yuko ryahingurira ashinze iwabo abanyafrika bagenda kugura ivyo yahinguye bakabigurira hari iwabo nyene. We arariha amakori muri ico gihugu cabo kandi aroroherezwa cane. 2 wewe ubiranguye mu kubisohokana urabirira. Urumva ingene igihugu kiri gicunguka mu kubisohokana urabirihira. Vyari bikwiye rero ko nk'iryo hinguriro fomi ryagiye kugururwa hariya muri Tanzania bari bakwiye kongereza umutahe ngaha mu Burundi bagashiraho vyinshi. Hamwe natwe tugira made in Burundi. Hamwe natwe tugira made in Burundi. Muri Tanzania bakaza kugura umwavino. Duca twunguka gatatu. Ubwa mbere twunguka amataxe bari hamwe ibarabara. Uravyumva? Ubwa kabiri twunguka ku mahoteli bararamwo ngaha baje kurangura no mu Burundi. Ubwa gatatu twunguka ku byo kurya bagura mu maresitora ino baje kurangura no mu Burundi. Ubwa kane bageze kuri duwane imbere ko jabo kabarariya. Nibicanwa izo modoka zabo zinwa babigura mu Burundi. Nibitoro izo modoka zabo zinywa ino mu Burundi bavayo baguze. Uravyumva izo nyungu zose tuba dufise. Ahubwo aho nyene nkiri ngaho mbega ni kuki turamaze kubona amahinguriro menshi usanga ari muri Afrika nayashinzwe ku bakoroni. Mugaye y'amahinguriro wagerageza kuraba usanga ari amahinguriro yahingura itabi, ahingura inzoga. Mugabo ugasanga n'umwambiro ukora muri ivyo bintu canke ama produit chimique yakora muri ayo mahinguriro avi wabo. Mugatwe natwe nta ruganda na rumwe ruba ruri ngaha rushobora guhingura gwazanwe n'uwo mukoroni rushobora guhingura ivyo dukora ngaha iwacu. Ndatanga karorero nko kunza habu zacu ngaha uzawumva ngo izi mashini ngo zirafisemwo ngo utuntu ngo twakoreshejwe no butare buva mu Burundi. Kaza wumva ngo akantu kanaka ngo gafisemwo ku butare bwavuye mu Burundi. Eske gute uno munsi ya mareta yo muri Afrika atotuma nayo abahinga kuja gukarisha ubwenge hariya bakaza bagashinga amahinguriro ngaha kugira ngo natwe tuzogira ibintu vyinshi vyitwa made in Africa bishogwa iburaya. Kuko uno munsi ugiye kumara yo menshi yo mu bubare uhasanga imivinyo yakorewe iburaya. Mugu uno munsi byo kugora kuzobona ikinyobwa cavuye muri Afrika ngo gishotse iburaya. Ivyo bintu nta ressemblance na dissemblance irimo. Ivyo bintu ni vya bindi navuga n'ubu ndagaruka. Ni kagatima ko kudakunda Afrika yacu. Kuko nimbura umutunzi wo muri Afrika warukwiye gushinga ibintu muri Afrika wanyu. Nimbura umutunzi wo muri Afrika warukwiye gushinga ibintu muri Afrika yabo. Ariko baravuga mu bijanye n'ubukungu naho baravuga yuko ushaka kuba umugwiza atunga mwiza bisaba kuba umukapitaliste. Yego. Mugabo kandi kuba umu vrai patriote biragorana ku muntu w'umukapitaliste ubimenye. Gute? Urazi impamvu? Nk'ubu je nyimba ndumurundi. Mvuga ati jewe nshaka gukira hasi hejuru. Nkabona mu Burundi bitanyorohereza. Nkaronka ikindi gihugu kinyagreya nkabona kiranyorohereza. Ubwo nyene na nationalite kuyihindura biroro. Kubera ko yihindura. Kubera iki? Kubera mbonaho shobora kuja none nk'ubu Elon Musk. Nyimba ego yaragiye guterera imbere muri Amerika. Muguno munsi naho uwo mukubita ngo subira muri Afrique diside ntiyogaruka. None ingorane ni yahe? Nani ingorane ni yahe? Ingorane ni yahe indi nyene. Kubera iki none atagaruka? Kwitwa umunyafrika rege umengana igitutsi ku bantu benshi bakiri burayi. Ni gwa rukundo nakubwira gwa Afrika abanyafrika badafise. Sawa ico rena nakubwiye gukunda Afrika ukizumenga biragoye. None gukunda Afrika ukize biragoye. Igituma ikigoye ndakikubwira. Nza abantu benshi bavuye ngaha bagenda iburaya. Uno musi umubwiye ko ari no murundi mwoca mushwana. Mbega abatunzi aha mu Burundi abatunzi dufise urabaza ko bangana. Oya. Nabuzi. Nta na babiri wobuzi. Baravugwa mugabo kubera ko Forbes magazine idashira iri kiravuga abagwiza atunga bahari mu Burundi atanu we ndigera numva avugwa. Niyo mpamvu byo bavuga byose n'ama proposition y'abantu. Reka ndakubaze ikintu kimwe. Aha anye mu Burundi turavuga ko ziranotsa ari umutunzi. Biravugwa. None ayo mahera yakuye iburaya. Ntiyakuye ngaha muri Afrika. Ntiyakuye ha mu Burundi. Biravugwa. Nozeye uwo bita Ndori. Ndori Chimpa. Ntibavuga ko ari umugwiza atunga ngaha mu Burundi. None ayo mahera yakuye he? Ntiyakuye ngaha mu Burundi.
sawa mugabo wo bita Venera ntibavuga ko ari umugwiza atunga wo ngaha mu Burundi ayo mahera abamuzi abo ndiko ndakubwira jawonze kandi ndabazi batafise amahera ndabazi badatunze uko batunze uyu munsi none hari bihugu bajabutse ngo baje kuyarondera mu bindi bihugu sawa bayaronkeye nga kubera iki none ayo mahera kuyaronkera nga kubera iki udashobora kumva yuko kwitwa umunyafrika utunze aragateka muri Afrika yawe ingorane ni yahe abategetsi bategeka ibihugu bya Afrika iyo bamaze kubona utanguye kurisononora utangura kuronka amatelefone yabo none rega amataxe aza kuri wewe acaza arenze bigaca bituma uvuga uti Afrika ndayivuyemwo kuko nutwo narose no duherezayo birakwiye rero yuko abategetsi baja gutegeka igihugu boba ari abantu babanje kwigishwa akaranga mutima ko gukunda igihugu nyezina ko gukunda Afrika kuko nimburi uri president wa Union Africaine w'ubumwe bwa Afrika udakunda Afrika uzohava uyiteza imbere gute jemaze kumva ko hari ubumwe bwa Afrika mbere wanashaka na nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu nicegera umengo ca mbere nimba atari ca kabiri none ikintu aho kuvugwa mbere ama aide ubwo bumwe bwa Afrika bukoreshego hariho ibitabo nasomye byavuga yuko ubumwe bwa Afrika bwashinzwe kuri Gaddafi na cyane mbere ko ari we yanashiramwe n'ingengo y'imari nini gusumba abandi iva mu gihugu ciwe ca Libya ariko kuva apfuye ubumwe bwa Afrika bwarameze nk'ubucumbagira eske uno musi rero amafaranga abeshijeho ubwo bumwe bwa Afrika avahe amafaranga abeshaho ubumwe bwa Afrika ava mu bihugu bigize Afrika ariko kubera nta maede ndindira kubera babategetsi baja ku butegetsi badakunda Afrika yabo baca baherana ico ndagitahuye baca baherana mugabo no munsi ugiye kuraba mu sponsoriza ubwo bumwe bwa Afrika wanashima inge duhere ku miryango urabona hariho EAC hariho za ntuzenya amashiramwe ya za Afrique Australe na za Afrique de l'Ouest ziriya za ntuzenya AS yakomotseko ugerageje kuraba nka ziriya zozo urabona bakoresha n'ifaranga rimwe ry'amasefa bakavuga n'ururimi rumwe wasanga aba Bayer d'Ofo ba finance uwo muryango araba France eske wewe uzoza gufata ingingo gute zo kwikukira kwa Afrika mu gihe ubumwe bwa Afrika bufinanswa na wawe ndi mushaka kwigaranzura uwo bufise umugore mbega ndi umusore uri umusore nkubaze mu gihe wowe bufise umugore hanyuma wewe ukaburonka ration ntoya hanyuma ya ration ntoya uronka ikaba idashobora gukwira mu muryango wawe itakwira umugore n'abana hagaca haba uwundi mugabo agutangira rasyo mbere wanashaka yicisha kuri wewe akayiguha kugira ngo ugaburire umugore n'abana bawe uwo muntu kugutwara umugore ntibizokoroha cyane gose niyo ngorane rero yo kudakunda ivyawe kubera iki abazungu bazana imfashanyo mu bumwe bwa Afrika kandi ari ubumwe bwacu kubera iki kandi rero reka nkoresheje ijambo ngo inera ibegegwa ku bwayo igakura iki ubwatsi ni ukuvuga ngo Afrika iyo mfashanyo abanyaburaya bagaruka kuyifasha iba yavuye muri Afrika nyene kubera ko rero twe tudakunda Afrika twebwe atarukundo dufise rwo gukunda Afrika yacu duca twakira ya mfashanyo ivyo badupropoje byose tugaca tubibemerera cyane duca tuvyemera baca badukoresha uko bagomba ari naco gituma ubona ubumwe bwa Afrika atana hamwe butera buja reka ndakubwire mu gihe vyoshika ubumwe bwa Afrika bukarongorwa na Ibrahim Traore hey ewe jenda zineze uko Afrika gushika kuva uwo munsi nyene umuzungu yorara imishatsi ihagaze nta misi myinshi yoma
arashobora no kuyimara erega umuntu apfira igihe Imana yamwandikiye twabibonye kuri benshi babigerageje kijya nico gihe cabo cyo gupfa cari kigeze amabomba ngahe yama yateye mugabo ntiyica abantu yama yateye bateye amabomba ngana iki muri Israel nitwari tuzi ko abanyisrael bose bahera muri Iran nitwari tuzi ko abanyirani bose bahera mugabo ugasanga ibombe bateye ibombe ndwi 10 zisha umuntu umwe yes ko umuntu apfira igihe ciwe aho nyene hariho ikintu kimwe nashaka ko tugarukako nubwo umenga kiri oro yasije mugabo ndashaka ikintu kimwe tuvuge mu Burundi uno musi wavuze abagwiza tunga benshi bahari mugabo iyo ugiye kugira top 10 y'abagwiza tunga bo muri Afrika cyangwa naho ugira top 20 usanga atamugwiza tunga numwe wo mu Burundi arimo eske ivyo navyo twenga hiwacu usebye n'abagwiza tunga amahera ngahi wacu barayafise mugana marundi eske ivyo navyo burya ntibiri mu bintu bizingamika ry'aterambere ry'igihugu canke kuba tuvuga ko bwa Burundi bukize muri yamvugo yawe mugo ugasanga mu batugwiza tunga 200 ba Afrika dufise nta murundi ari ndakubaza ikibazo none iyo top 10 ni ikinyamakuru cyo mu Burundi oya kubera gusumenye we none ntumumenyesha amakuru urakoresha top 10 yo mu Burundi urabe ko batajamwe problemi hari ntayuzi problemi hari twebwe nta tuvuge gute nta korana buhanga dufise zishobora gufurunisa umwe wese berekana iti nyimba ari venera bavuze ugiye guharura imitungo yiwe kuko no munsi naho uja kuri internet ukabaza ati ba Bill Gates bafise umutungo umwana gute bashaka bakwereka canke ba Dangote mugo no munsi ja kuri internet ubaze ati venera afise imitungo ingana gute internet ikoreshwa nande abazi controller ni babandi nyene mugabo nawe nukuba boberera ti umunyafrika ntabe mw'iryo nta nyungu babifisemo umviriza ntaraza kuri iyi micro yawe nta muntu naca mwibarabara ngo amvuge no kuko nta waranzi sibyo ntarakofata kuri micro ya eglise ngo mpagarare mvuga ubutumwa nshire kuri rezo social koresha ico kiganiro ubarondere ubarondere hamubabaza imitungo bafise ntiyo kwitaba oya yega simpaka none umukene yagusanga iwawe cyangwa umusangiwe none ntabo dusanga erega n'abatari bajya turabasanga muri okay nimba takwita audience yiwe uraja ku kiganiro rero uvuga uti jewe naronde umutunzi naka ugira ngo ndabashikiriza ivyiwe yaranse kunyitaba nimba yanse kukwitaba nuko atagira ivyo ashikiriza ariko nimba afise ivyo ashikiriza ntashobora kureka kukwitaba kuko ubundi aho biba bimeze nk'ubura majority y'abagwiza tunga batari bakinga twavuze kandi ijya ni promotion twabakoreye nk'ubu vyasaba ko bacaza bakaba bafatanya bikorwa muri iki kiganiro bagafinansa kugira ngo nyimbara ama project yabo bariko barakora zaraca mu iki kiganiro mugu no musi abarundi benshi ikintu citwa marketing bakizibuke urazi none impamvu ya mbere n'abagwiza tunga bo muri Afrika bo mu Burundi badakunda kuja mu dufate kuvugwa cyane ko mu Burundi naho bahara abagwiza tunga baje mu bandi nuko none muri abo bose wavuze atari ziranose yarayafashe ihinguriro ryo wakarisohokana hanze ubundi mugwiza tunga wo mu Burundi uzafise ihinguriro hanze ninde bon jewe musi rujugiro baramuvuze kuko afise amahinguriro hehe arazwi he uje no mu Barabu uvuze rujugiro bazomenya kuko bazokwereka ati gikorwa remezo ciwe ngikijya none no musi ziranose umuvuze bamumenyera kuri fomi muri Tanzania umunyarwanda azomumenyera kuri umunyakenya azomumenyera kuri nibaze uko umurundi hari umugani mu Kirundi bavuga ngo umugabo arajya utwiwe arahisha utwiwe atatwivye ushobora gusanga bakiri muri iyo esprit hakwiye rero abasatirizi basatira kugira ngo babirondere kuko kurondera ubutunzi bw'umuntu si urashobora guca hariho ukuntu bakura imvunja bagatarira hama bakaza kuyikuramwo rimwe na rimwe batariye ibyo biza bakera kuko abo nta mvunja bafise nta mvunja bagwara twaramaze kuryoherwa abarundi twese twambara ibirato so urashobora kurondeza wewe nyine ubutunzi bw'umuntu ukagenda kumuha ikiganiro ariko byose wamaze kubitora ari kugenda henura
mugabo ugiye umubwira ngo genda umbwire ngo aho ibintu byawe biri ngo mbega ufise inka zingahe hariya mu kiyaya ca Rusizi, mbega ufise ingurube zingahe hariya mu ntuze, mbega ufise amahingurira ngahe hariya, mbega ufise iki, ibyo bimutwara umwanya kandi umwanya n'amafaranga. Banza uvyironderere wewe. Erega n'ubundi tuba twamukozeho investigation ariko gusa rero kugira uronke audience yiwe yo kugira umubonesha. Erega bajya n'abakire nta mwanya bafise wo kwicara iminota 30 ngo bakubwira ibyo akubwiye. Abamenyesha makuru rero baragira equipe d'enquête. Hakaba banqueteur. Hanyuma aba banqueteur baza kugirisha ikiganiro umuntu bamaze gutora ibyiwe ku buryo yicara iminota itarenga 5 hama gaca yibandaniriza mu byiwe. Igituma banka kenshi nuko mubapotereza umwanya. Kandi iyo principe iri mu bazungu gusa, twebwe muri Afrika umenga umwanya ntacyo dutwaye. Orke twebwe muri Afrika ni twebwe tutanakora ijoro, mugabo iburaya bwe barara barakora. Byari bikwiye kwico kintu twe tugikorera ko tukavuga ati natwe umwanya n'amafaranga. Rero abamenyesha makuru b'abanqueteur ni bakore enquête ku bintu hama bahejeje bagende gusaba ikiganiro umuntu bamarana umwanya muto baca bavana. Wewe turashaka kubwire neza na neza igituma Afrika iguma ikenye neza na neza mu majambo nk'abiri canke nk'atatu n'ukuntu cotoregwa inyishu. Igituma Afrika iguma ikenye ubwa mbere n'ubunebwe. Ico ni cambere gituma Afrika ikenye. Akarorero ni nko ngayi wacu urashobora gusanga umuntu saa 11 yugaye muhuye yugaye ngo ndatashe, saa 6 mugahura yugaye ngo ngiye kurya. Ariko muri Aziya iburaya nta kugara, ntibugara, haba huguruye umwanya wari wo wose. Icambere n'ubunebwe. Icakabiri ni mu mutwe, inyigisho zo gukunda akazi. Tukamenya ko tudakoze ntidushobora kuronka, abadukolonije tukikuramwo ijya esprit baduteyemwo ko twese tuzoherera mu biro, ko twese tuzoherera mu ntwaro. Iyo esprit niyo yatuvamwo abanyafrika twese tuzogaja ku kivi, Afrika yacu izotunga. Ikindi ca gatatu inda ndende. Abanyafrika tukamenyera kubumbwa n'ivyo dufise. Nitwamenyera kubumbwa n'ivyo dufise ntitugira inda ndende ngo no kwiba naka niho nanje nobuku, no cinyiza naka niho nobuku, no fatuku naka niho nobuku. Ico kikavamwo Afrika yocitera imbere. Ica gatatu n'urukundo. Ica kane n'urukundo. Gukunda neza, tugakunda neza Afrika yacu tukayiteza imbere muri byose, tukareka kuzera inze kuko ngwa amazi masabano ntamara imvyiro. Hanyuma sinzirira kandi bavuga ngo kazi hise agatirano kaza ihise. Aho nyene kandi kajambo kanyuma no kubaza uno munsi umuntu yasirimutse canke yambara neza canke akoresha igihe ciwe neza bavuga ngo n'umuzungu. Umuntu wese asirimuse yateye imbere ngo n'umuzungu mu mutwe, ngo n'umuzungu mu nyambaro. Eske ako kantu gisigure ko umunyafrika rero nta kantu bumvamwo umenga harimwo hypothèse. Erega ubuvuga ngo naka ngo n'umuzungu mu mutwe ni wa wundi nyene akiri mu bwibwi bwa bukoroni. Wewe wibaza ko nitwamara kugira esprit patriotisme dukunda igihugu, wibaza ko dukunda Afrika yacu, wibaza ko tuzosubira gukoresha amaterme y'abazungu, tuzoza dukoresha duti ujya n'intwari. None tuzoba convinka gute kugira nabo baze baravuga ati nanje ndi umwirabure mu mutwe? Vyaraheze. Uyu munsi abazungu bariko bihatira kwiga igiswahili. Mugaciga kubera afise icyo gushaka. Yes, baciga uko bafite icyo badushaka. Mugabo twumenye ko umuntu atiga igifaransa kubera afise icyo gishaka kugusa. Oya wiga kugira utunga. Kugira bakwitwe ngura umuzungu mu mutwe bisaba kubuzi kuvuga igifaransa.
nico gituma nimba tutaragira urukundo ako kajambo ndangirije ko ico kintu cotuma Afrika iva mu bukene. Urukundo rwa Afrika nitwayikunda tugakunda ivyayo, nitwayikunda tugakunda ivyayo, tuzoba duhejeje guhindura mentality. Yego ya Bwana Michel, Dr Michel akaba na Bishop, turagushimiye kubona wafasha akanya kawe ukitaba kino kiganiro cacu. Yego natwe turabashimiye mwakoze kudutumira. Yego turashimiye kandi n'abashoboye kutwumviriza muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Ni kiganiro cari kiryoshe cavuga ku vya panafricanisme no kuntu Afrika ukwikura mu kagozi kayiboshe ku bukoroni n'ubu ikimazemwo imyaka irenga 330 ugushika nuno munsi turaba ama strategy yokoreshwa n'abanyafrika kugira ngo bacako kagozi kandi ama idea yawe nibaza ko afashije benshi. Turagushimiye tunizera ko no hanyuma tugukeneye ushobora kuzotwitaba. Murakoze cyane. Nditeguye kugira umuganda nterereye mu kwibohora kwa Afrika yacu. Tunashimira n'abandi bose bariko baradukurikirana, tunatumirira abanyamitahe bafise ivyo bamenyekanisha canke ivyabo bashaka ko bigera kure kuza kuri no mbonesha kure yacu ya Télé de la Richesse kugira ngo bamenyekanisha ivyabo bigere kure. Stay tuned, wabashikiriza ikiganiro yari jewe Blaise ndi kumwe nayo canke Blaise journaliste international emblématique. Stay tuned.